Et nous vous souhaitons les riches bénédictions de Dieu. tubifurije imigisha myinshi y'Imana tuza ukundi gusha ngo tubone Imana twizeye tuza Mais dufite nous icyo venons twiteze aussi avec des cœurs reconnaissants. kandi tuzana Avec des cœurs imitima reconnaissants ishima pour imitima Tout ce ishima que Dieu a déjà kubwo fait. ibyo byose Imana imaze Et kudukorera celui kandi qui considère cela comme allant de soi, umuntu il n'a afata pas, ibyo ko ari il n'a pas encore ibyi compris que ce que Dieu a déjà fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. umuntu abifata bineregwe ntaratahura by'Imana A yakoze fait quelque chose. Imana muri ino misi yacu yakoze ibintu bidasanzwe Et à cette œuvre extraordinaire de Dieu, kuri icyo gikorwa nous kidasanzwe avons la cy'Imana grâce d'avoir part. natwe twagiriwe ubuntu serions bwo encore kugiramwo assis aujourd'hui. umugabane natwe ubu no munsi tuba umwe wese yicaye hariya uwundi hariya Nous ne nous avait pas appelé à iyo sortir Imana itaduhamagara ngo dusohoke ngo dukunde turongogwe et nous n'urukundo n'aurait pas rwayo révélé sa parole et sa volonté. yari kuba yaduhishuriye ijambo ryayo n'uko igomba Nous voulons avec des cœurs reconnaissants turagomba hamwe n'imitima yuzuye amashimwe encore aujourd'hui rencontrer. uno munsi Nous kandi voulons encore, avec des cœurs reconnaissants aujourd'hui rencontrer notre Dieu et turagomba gusubira guhura n'Imana yacu byanje mu mutima comme que nous allons choisir ce Yuko. cantique numéro 7 tu- et le chanter pour cette eh, réunion. Seigneur, tu as fait turirimba de ijya grandes ndirimbo choses en nous y'indwi ivuga ngo mwami wakoze ibihambaye twebwe muri twebwe tuvuye mu mukungugu turagushimira turaguhimbaza nagomba gusoma muri Matayo indwi guhera ku murongo w'indwi Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. musabe muzohabwa murondere muzoronka Et l'on vous muramutse ouvrira. muzokugururirwa Car quiconque demande reçoit. kuko usaba wese ahabwa Celui qui cherche urondera aronka et l'on ouvre à celui qui frappe. uramutsa yugururirwa D'abord, ubwa mbere cette sainte et précieuse parole de Dieu. iri jambo ry'Imana ry'igiciro Oui, et ryera la réponse divine hano est promise hariho à chacun. inyishu y'Imana yasezeranywe ku muntu wese aje kuri we usaba araronka udodora baramugururira Il y a une expression populaire où les gens disent hariho amajambo celui qui cherche et ne trouve pas, rusangi qui continue à chercher. bakunze kuvuga ngo urondera ntaronke nabandanye kurondera Il dit dans sa parole, ariko Imana hano yatubwira mu ijambo ryayo mu buryo butomoye ngo musabe et l'on vous donnera. muzohabwa Croyons cela ce soir. Croyons ce soir ce que Dieu a dit. tubyizere kuno mugoroba ibindi Imana yavuze Et cela nous sera accordé. kandi ibi turabihabwa La foi kwizera n'est pas des propres efforts, ne vient pas de nos propres efforts, si iby'inkomezi z'iwacu pas à nos paroles ou bien à nous-mêmes, mais nous venons ntidufata ntitwisunga amajambo yacu canke twebwe ariko tuza ku mwami uko turi atavyiyumviro by'iwacu dufise tukareka par sa parole, kugira ngo hamwe n'ijambo ryayo par sa parole. dukogwe ko n'ijambo ry'Imana adukore ko wenyine dufate rino jambo ko ari iry'iwacu kuno Et mugoroba l'on ngo vous kubwo kwizera ngo nimusabe donnera. bazobaha muzohabwa Et murondere vous trouverez. muzoronka Frappez. Et l'on vous muramutse ouvrira. muzokugururirwa Il n'y a pas un point qui est nta négatif kaburungu kariho ici. Exprimé négatif. nta kintu kibi kiriho kivugwa hano Et cela ne serait pas digne de Dieu. ibyo nibyo bibereye n'Imana Dieu a décidé Imana yafashe de tenir sa ingingo parole. yo gusohoza ijambo ryayo Se laisser trouver par ceux qui le kandi cherchent. kwemera ko uyirondera ayibona Et même d'être le rémunérateur. mbere yabaye uha impera abamurondera Demandez et l'on vous musabe donnera. muzohabwa Cherchez et l'on vous murondere trouve et vous trouverez. muzoronka Frappez et l'on muramutse vous
ouvrira. muzokugururirwa. S'ajoute encore, vient encore la ubu rero haca l'existence. haza Car quiconque demande ugushimika reçoit. ngo Celui kuko qui usaba cherche, wese yahabwa, urondera et l'on aronka, ouvre à celui qui frappe. uramutsa yugururirwa. Est-ce que à toi et à moi, Mbega wewe na jewe dit encore plus clair que ça? ibi birashobora kuvugwa bitomowe bifobowe neza. Ese ingene ari vyiza, ingene Imana ariyo Il kwizigirwa. nous a cherché, il Yaturondeye, nous a trouvé. yaradutoye. Maintenant, dans notre cœur, Ubu rero mu mitima yacu hariyo inyota le chercher, yo de kumurondera le trouver, no de kumuronka, l'expérimenter. kumugiramwo umwimenyerezo mu bushobozi bwo kuzuka kwiwe. Que toutes ces choses deviennent Ivyo bintu vyose bishobore kuba ibifadika vy'Imana kubw'ubuntu bw'Imana muri twebwe. Bishobore ivyo vyose bishobore kuba ibifadika kubw'ubuntu bw'Imana. Murazi iyo mfata ingendo ndahura toutes sortes de théories ni incroyables n'ibintu vy'amajambo yose qui de la pratique umuntu et de la atoshobora pratique et de la kwibaza réalité, qui de la pratique et mu de la réalité by'ukuri sont éloignés mu bifadika comme l'Est. mu bikorwa. Ayo majambo ari kure cane nk'uburasirazuba n'uburenganzira est toujours en relation uburasirazuba n'uburengerazuba hamwe n'ivy'Imana ikora. Ariko imisi yose et c'est peut-être raison que la foi en nico nous gituma ukwizera muri twebwe n'est pas suspendue dans l'air, mais elle a ntikwenena mu kirere, oya gufise intumbero izwi neza. Ukwizera si ibyo belle abantu foi. bita ukwizera mu moko, Mais la foi qui est suscitée ariko par Dieu ukwizera est telle que kuzanywa Dieu les n'Imana kumeze nk'uko ivyanditswe bivuga, nk'uko et ivyanditswe cette foi bivuga. attire à Uko soi kwizera l'expérience. kwikwegera ko imyimenyerezo y'ivyo umuntu yizera. Umuntu wese Et qui agomba reconnaît gukizwa son état de perdu, akamenya ko yazimiye, invoque le nom du Seigneur, akambaza izina ry'Umwami, sera sauvé. uwo wese Ça, azokizwa. c'est Dieu qui ne l'a pas Ibyo- seulement promis, Si Imana gusa yabisezeranye, se tient sur ce Ariko qu'il a dit. Et frère Branham, yishimika ku byo yavuze. Mwene data Branham iminsi yose y'amashimika avuga ati nimba Imana en raison du sang répandu, mu bijanye n'amaraso yamenye kubw'umunyabyaha wa mbere akamuha ukwidegembya, n'umunyabyaha wa kabiri n'uwa gatatu n'abandi bose hamwe n'abanyabyaha bose baje kuri we bamwizeye, akora nk'uko yakoze ku munyabyaha wa mbere. Imana ntihinduka, ntikora ibintu bitandukanye ku kintu kimwe. le temps n'a pas d'importance, Imana rien ne peut l'influencer. ibihe ntaco bimaze, Il a pris ibihe ntaco biyisobanura ko yafashe ingingo kuri twebwe rimwe burundu, maze izana Golgota kiba igifadika c'Imana hano ku isi. Igihuzu caratabutse, inzira est libre. Nous voyons iroguruye, la turabona grâce, pas le trône de jugement. turaraba ku ntebe y'ubuntu, atari intebe y'imanza, ariko turaba ku ntebe y'ubuntu, tukaza ku Mana mu kwizera Pour recevoir gutunganye ngo idutabare mu gihe kibereye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Muri no minsi turagomba nous kwimenyereza familiariser hamwe avec n'ibyo. cela. Que Dieu est Imana ni nzima, tout ce qui est lié ibifatanye n'umucunguzi wacu byose bikaba bifatanyije n'abacunguwe. à notre dentaire, eux ont racheté aussi. Ivyo navyo nyene bifatika vy'Imana. Ndahejeje kubisubiramwo. La naissance, Ukuvuka k'umwami wacu, ubuzima bwiwe, sa imibabaro yiwe, igikorwa ciwe, urupfu rwiwe, uguhambwa kwiwe, ukuzuka kwiwe, byose ivyo byose byari imyimenyerezo réel, c'était l'accomplissement de igaragara, kwari ugusohora kw'ivyanditswe. Nibyo Bibiliya yari yaravuze imbere y'igihe Dawidi avugishwa na Mpwemu yari yaravuze ngo sinzokwemera ko uwera wanje, umukundwa wanje abona ukubora.
ngo wamenyesheje inzira z'ubugingo tu me rends uzonyuzuza umunezero kubwo kuba acte. kumwe nawe kwanje. Byakozwe n'umwaka wa 2028. Icyanditswe cyose cyari cyarabuwe imbere y'igihe, cyari kisunga umucunguzi wacu. Turabye muri Mika 5 ngo wowe Betelehemu Efrata uri muto muri Yuda, ariko ni muri wowe hazovaho uzoganza kuri Isirayeli. Ninde yabirongoye gutyo? Ninde yarongoye ibintu gutyo? Igihe kigeze ku mwami wacu yagomba kuvuka. Bagiye hariya kubera iki? I Betelehemu, kugira ngo ibyanditswe bisohore. Nimba nk'igitabo cyo kwa Cesar Auguste cotegeka ngo bagire rusasuma ku isi yose, Imana yashobora gukoresha nk'umuntu nka Cesar cyangwa Auguste cyangwa nk'ubundi wari we wese, nka Sirusi umwami w'Iperisi yatangaje ngo igihe urusengero rw'uhoraho rusubire rwubakwe. Murabona Imana ifite ibintu byose mu biganza byayo, ntiyicaye ahantu yinyegeje maze ngo irabe iby'umugwanizi yonona. Oya, Imana iri ku gikazi, iri ku gikorwa. Ibintu byose biri munsi y'ubushobozi bwayo. Mbere rimwe na rimwe naho dutwagwa hano hariya, Imana ni igitandara cacu, igitandara twubatswe ko. Muri we turafise ugushikama. Amen. Turagomba kubwo kwizera kubaha Imana yacu. Nitutabyizera tuzogwa mu byaha byacu, ariko nitwizera tuzava mu rupfu tukinjira mu bugingo. Neza neza nk'uko ukutizera kwega urupfu rw'impwemu kuriko, ariko ukwizera nako kuzana kwikwegera ko ubugingo kuriko. Uko rero niko Imana yatondetse ibintu, kandi biguma nk'uko Imana yabitegetse. Iyo nibutse ibyo, nkibuka yuko Imana hari ibyo yakoze. Mu by'ukuri nta kindi tuba dushigaje gukora, ni ukumenya ko twagiriwe ibihe byiza byo kugendererwa n'ubuntu muri runo rungano rwacu hamwe n'Imana yacu. Nitwabandanya kwiyumvira kuri ibyo, mbega ni hehe twese twubaye twoshika iyo Imana itatuvugisha, itaduhamagara ngo dusohoke, itaturongora ngo dusohoke. Ubu rero mu mugambi wayo iragomba kutwinjiza umuhamagaro wo gusohoka ni ikintu kimwe, ariko ubu tugomba kungwa hamwe twinjire mu mugambi w'Imana. Icyo nacyo ni igice cya kabiri. Benshi ntibafise ibibazo byo gusohoka, ariko ubu rero tugomba kwinjizwa, tugomba gushirwa mu kugomba kw'Imana. Muri no minsi muri no minsi ntitwasenze twiboshe, ariko twidegembya. Twahuye n'Imana yacu ku bw'umusaraba ku bwa Golgota. Imana irakubonera muri Golgota, ikambona ku bw'umusaraba mu gikorwa cyo kuducungura cyakorekeye Golgota. Nimba mushobora kuraba iruhande y'Igorogota, aho rero uburake bwayo buzoca buza kuri twebwe, ariko ibyo ntibishoboka mu gihe cyose. Igihe cy'ubuntu kikiriho, kikiri ngaha. Imana iturabira mu maso yayo y'imbabazi ku bwa Golgota. Igihe cy'ubuntu nticarengana, aho rero uburake bw'Imana buzoca buza.
le trône de la grâce aho rero sera un intebe y'ubuntu izoca ihinduka iba intebe y'imanza juge alors tout. umucunguzi azoca ahinduka abe umucamanza ibintu byose bizoca bihinduka ariko ubu turacari mu gihe c'ubuntu turashobora kuza bwa bugingo mwene data mukundwa mushiki wanje ibi bikubwirwe uno munsi uvyakire uvyemere mu izina ry'umwami imana yakoze ibihambaye hano muri twebwe amen Dans la poussière mupfukame mu mukungugu mushime tumusenge dushime ubushobozi bw'ubuntu bwayo ce qu'il a. tuvuge tuti urakoze kuri vyose ku byo wakoze Plaît, ces paroles. ntimwibagire ndabinginze ayo Demandez et majambo l'on vous nimusabe muzohabwa quoi que nous iki? pourrions avoir sur notre cœur. Et même si ibyo twaba dufite ku mutima wacu wose mbere naho byo bari ibisabwa ibyo imana nous a mis dans notre cœur, qui sont selon sa yashize parole, mu sa mitima volonté, yacu les documents de nos lèvres. bihuye n'ijambo ryayo no kugomba kwayo ibyo tuvuga n'iminwa yayo imana rero nta kindi yokora atari kuvyishura Demande quelque chose nimba à hari l'extérieur du umuntu cadre asavye ikintu kiri des inyuma Écritures et étale une liste y'ivyanditswe vyera de souhaits pour la mbere pour la Noël, akavuga etc. umurongo w'ibintu byinshi ibyo yifuriza kuri noweli imbere y'imana aho rero turazi ntazobihabwa ariko dufise amasezerano muri bibiliya mu ijambo ry'imana hamwe n'ayo masezerano rero mu kwizera tukaza tugasaba umwami Accordé dans la réalité. Il ne peut rien faire ngo d'autre. abiduhe mu bifatika nta kindi yokora kiretse kubiduha hari umuntu akunze kumbaza yego Cela- ngo umwami nampe ngo Mercedes nshasha on sera- mais ibyo turazi ko atazobiduha ariko nimba mu nos by'ukuri regards, nos cœurs, notre cœur et tout tukatumbereza amaso yacu n'imitima yacu ce que Dieu tu- nous a promis. kitwararika ibyo imana yaduhaye yadusezeraniye ego aho rero Qui serait Dieu si il nous imana dit yoba ari iki de le chercher, imba iba yaratubwiye ngo et de nituyirondere demander, etc. tudodore Et ensuite, dusabe n'ibindi hanyuma et ensuite de ne pas exaucer nos prières si nous faisons ce qu'il nous dit ntiyishure de faire. Non. amasengesho nitwakora ibyo yasabye yego imana niyo kwizera imana ni nzima uno munsi Demandez, turashobora et kuyibona l'on vous kandi donnera. nimusabe muzohabwa Point d'exclamation. gatangaza Ça a été dit. Les philosophes, ici, abafilozofe hano d'interrogation. Cela ne nous intéresse pas. nibo bashyiraho Il y a kabaza un point ibyo d'exclamation. turaje Nous sommes venus pour quoi? ishinga hano twebwe hari akaburungu twaje kubera iki ntitwaje ngo tugume turi mu kutizera ariko twaje kubaha imana mu kwizera ukwizera Pas nos propres efforts. Non, la foi. si inkomezi z'iwacu oya ukwizera ni ukwizigira imana Capable de faire kuyubaha kwishoboye gukora byose mbere bisumba ibyo yasezeranye en raison turabona yuko de l'histoire du salut jusqu'à même hamwe n'umugambi wose w'agakiza gushika mbere aho iryo sezerano yatanze que le jour terrible ngo redoutable de l'Éternel imbere y'uko umunsi uteye ubwoba w'uhoraho il enverra le prophète. ushika azorungika umuhanuzi Eliya yagomba kurungika Eliya umuhanuzi ibyo rero ibintu byose bica bicurama mu mitwe yabo ngo ibi ntibishoboka ibi ntibishoboka ngo nimba ibi iyo ari ugusohora kw'ibyanditswe ngo sujya mu muntu sujya ni ibintu byinshi bavuga ariko ibyo nacyo bimaze imana ntikeneye kuduha inyishu ku majambo y'iwacu yo kwiregura oya ivuga mu buryo bwumvikana n'ijwi ryumvikana ngo harahiriwe udahaririza imana hariho benshi hariho benshi ibyo imana ikora byagenewe bo kandi bakabyakira bakabyemera nk'uko imana iriko irabikora iriko irabitanga ariko ku bandi abo ibintu bitagenewe iminsi yose bama bafise ibyo guharira n'ibyo kurega n'amajambo yo guhaririza turabona yuko mbere
usomye mu butumwa bwiza bwa Pawulo n'ibyete ngaha bashiki bacu mwe ntimubikora, ariko iyo ngiye mu ngendo mu bihugu byinshi nkabona abagore b'abapasitori, abagore b'abadogiteri, abavangeliste n'abarongozi, iyo bumvise izina rya Branham aho rero baca bava rero bagaca bavuga ngo nta kindi yakora nka Pawulo yakubita abagore. Ubonye ibintu gutyo ntaramenya ingene Imana ari nziza ku bagore, wabakuye ko imizigo yose akabaha igikorwa aho bashobora kwidegemvya, ariko umuntu atabona ivyo gutyo, adatahura ivyo gutyo, mu by'ukuri arafise ingorane kandi ntazosohoka muri izo ngorane. Ariko Imana ihabwe amashimwe, Imana ihabwe amashimwe n'imitima yacu yose, yuko muri no misi yari ifise umugabo. Amen. Uwo muhemu w'Imana nyene yariko, ya muhemu w'Imana yari kuri uwo mugabo, muhemu yari kubavugishwa n'Imana no ku ntumwa bose, muhemu w'umwami uhoraho. Gutyo rero muhemu w'Imana uhoraho hari guhuza neza burundu n'ivyari vyigishijwe vyose, vyaravuzwe, vyarabuwe mu vyanditswe vyera. Amen. Hamwe n'abavugishwa n'intumwa, nimusabe muzohabwa, nimurondere muzoronka, mudodore muzokugururirwa. Matayo 7:7. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Uramutsa yugururirwa, kuko ugururira uwudodoye. Imana ishobore guhezagirira ijambo muri twebwe twese no mu mitima yacu, ishobore kurishirayo kugira ngo uno munsi atari nk'abantu basegerereza canke abantu bagomba kwakira ifashanyo, oya, nk'abantu b'abaragwa b'Imana n'abaraganwa na Yesu Kristo. Twebwe nk'ubwoko bw'Imana, hamwe abo umwami yakoranye isezerano kubw'ikimazi c'Igorogota gushika kumpera, tituzo kwitwararika gusa ku nyigisho, ariko gushika kumpera ikintu tuzoshimikako ni igikorwa c'Igorogota. Mbega vyotumarira iki nimba two kwigisha abantu ku bintu vyose biriko birakorwa mu ijuru no mu isi, maze hanyuma bakaca baje kuzimu kuko batagize umwimenyerezo w'Imana ubwabo, kuko batakiriye ubuzima bw'Imana yabaye inyigisho gusa. Oya, ibintu byose bigize ubumwe bikajana, imyimenyerezo yacu n'Imana, hanyuma inyigisho, hanyuma ukwinjizwa mu vyo yageneye twebwe muri kino gihe. Uno munsi ni igikorane c'amasengesho, turagomba kugikoresha mu by'ukuri n'umutima wacu wose, dushimira umwami. Mu bikorane by'amasengesho harimo umwidegemvyo, umwe wese arashobora kugurura umunwa, umuntu umutima we wuzuye, nk'uko vyanditswe, umutima uvuga nk'uko umunwa uvuga nk'uko umutima ubogaboga. Ariko bene data mugabe, tutinjijwe mu masengesho, tutabigize reka tuze neza, twinjire mu bwina w'ico dusaba, ico dukeneye. Ntidukeneye kwereka abandi ko dushobora gusenga umwanya muremure, ariko turagomba yuko muhemu w'Imana adufata twese, aduhe uwo mwidegemvyo mu muhemu muri we, maze
dushobore ntitugire umwanya muremure ariko tureke n'abandi nabo bashobore kuzamura ijwi basenge umwe ahejeje 99 nabo bavuge amene ubundi atarindiriye ace asenga ego ndibaza nta n'umwe yari kuba hagati yacu atokugura umunwa ngo ashimire Imana nimba hariho abantu batagomba kuzamura ijwi ngo basenge bakibwira yuko badashobora kubikora ni musenge buhoro buhoro n'abariko barasenga ariko umwe wese ategerezwa gusenga usaba arahabwa utasaba ntahabwa udodora baramwugururira utadodora ntibamwugururira byose biragenda bibangabanganye urondera arabona araronka udodora azogurirwa kandi usaba arahabwa uno munsi turashobora gufata aya majambo yavuye mu kanwa k'umwami ubwiwe nk'ikintu gifatika kubw'ubuntu bw'Imana tubigiremo umwimenyerezo umwe wese ku ruhande rwiwe nimba utazi icyo ugomba gusaba rero bwira Imana uti mwami mwizigirwa urazi ibyo nkeneye ubimpe kubw'ubuntu bwawe muraza kubona Imana iratwigira iramanuka hagati yacu iratwishurira nihashimwe izina ry'iwe ryera amen turahaguruka kubw'amasengesho mwami turagushimiye n'umutima wacu wose ko waduhaye amatwi yo kumva nushimwe kubw'ivyo ko wuguruye amaso yacu muri kino gihe tugushime tugushire hejuru uduhe mpwemu wawe yera ego mwami watumenyesheje ubutumwa watwemeye ko twumva ubutumwa bwa mpwemu yera burimwo ibintu by'impwemu n'imvugo y'impwemu haleluya nagomba ko dushobora kuririmba twige ino ndirimbo mu Congereza ngo biri hafi y'ikidagi ngo ndamukunda kuko nawe yankunze ubwa mbere ndamukunda kuko niwe yankunze ubwa mbere yatanze ku bwanje agakiza igorogota kuko yankunze ubwa mbere Amen. Amen. Amen.